Ndabaramukije mwese banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri ino shene ya YouTube ya ICTV, shene yabemereye kujira bashikiriza amakuru atandukanye avugwa irya nino, tukabashikiriza amakuru muba mwaranyegejwe ivyagarutsweko cane mu binyamakuru, ivyavuzwe ku mbuga ngurukana bumenyi, amakuru tuba twatohoje mu masoko yacu atandukanye n'ibindi vyinshi muba mutegerezwa kumenya, turavyegeranya maze mukabikurikira mu buryo bw'idonido. Sangwe ikaze mwari no sango ry'amakuru agira ashimikire ku ngingo nkuru zikurikira. Icuka kirabandanya kuba nabi mu ndongozi nkuru z'igihugu, ariko haravugwa ibintu bitoroshe cane mu ndongozi cane kuba ari kwisonga ry'igihugu, aho tukaza kuvuga cane ku mukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito n'umushikiranganje wiwe wa mbere Gervas Ndirakobuca. Ibintu vyakomeye cane, amakuru duhejeje kuronka ntahumiriza, n'amakuru y'inyinyurana ndetse no guhangana kudasanzwe vyatanguye no kuja habona, aho Perezida Ndayishimiye bariko baramusaba gutanga imihoho. Bamwe bakavuga ko niyo waheza kino kiringo adashobora gusubira gutorerwa ikindi kiringo kigira kabiri, ariko ivyo Perezida Ndayishimiye ubwiwe nawe arabizi kandi yaravyivugiye, ariko nanone abari mu butegetsi bwiwe ntibagomba ko aheza kino kiringo ca mbere. Turaza kubigaruka ko tubabwire amakuru tumaze kumenya, n'amakuru atari meza gose, turaza kuyabashikiriza muri ano makuru twabiteguye. Turaza kubabwira ko ibara rihatse kurwa kubera ikena ry'igitoro, turaza kubabwira ibibereye mu gisagara ca Bujumbura ndetse n'ibintu biriko biraba bidasanzwe, abategetsi bakaba batanguye gucanamwo no gusubiranamwo kubera ikibazo c'igitoro kiriko kirateza ikibazo mu gihugu c'u Burundi. Igihugu c'u Burundi kiriko kirimaramaza mu makungu ndetse no mu karere ka Afrika y'ubuseruko, aho bamwe n'abandi bavuga ko igihugu c'u Burundi wamengo nta burongozi gifise. Hari n'abahinga mu vya politike bakurikiranira hagufi vya politike y'akarere batanguye gusemerera ko mu Burundi hariko haratutumba kudeta. Icuka ca kudeta rero kiriko kiramota mu gihugu c'u Burundi, kubera ko ngo abajenerale nka bose bamaze kubona ukunanirwa kwa perezida ahari muri kino gihe, gutyo rero ngo nta kindi gishobora gusayura Uburundi atari ukuvanaho ubutegetsi buhari, bakaraba ko ubutegetsi bwahaza bwo bwoshobora gutorera inyishu ibibazo biri mu Burundi. Bamwe rero bakabigereranya n'ibiriko biraba mu gihugu ca Kenya, ko abanyakenya bashoboye guhaguruka bakigwanirira, kandi ibintu bitari bike bikaba biriko birahinduka muri ico gihugu cabo, nk'aho umukuru w'igihugu ca Kenya William Ruto yamaze kweguza canke se gusambura abagize leta, ariko abanyagihugu bo barakaye bamubwira ko ico bipfuza atari uko ahindura abagize leta, ahubwo ko we ubwiwe ategerezwa gutanga imihoho, kariho bazoreka imyiyerekano bariko baragira. Ivyo vyose n'amakuru abavugwa turaza kugarukako. Hari inkuru tugize indwi yose turabashikiriza ku biriko birabera mu bushikiranganji bw'abakozi n'akazi, tukababwira ukuntu warajejwe igisata ca CTI yamaze gufatwa agapfungwa. Uyu nawe akaba ari Bigirimana Jean Claude. Uyu yarafashwe arapfunzwe ariko arasambishwa mw'iperereza. Amakuru duhejeje kuronka nuko hari uyundi mukozi ahejeje gufatwa n'iperereza, uyu rero akaba nawe ahejeje kujanwa. Turaza kugaruka kuri ivyo navyo twabiteguye muri ano makuru. Turaza kugaruka kuri vyinshi biriko biravugwa ku kibazo c'igitoro ndetse n'abategetsi bariko baracanamwo. Turaza kugaruka ku mukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito ndetse n'umukuru w'inama nshingamateka Daniel Gerase Ndabirabe n'abandi bategetsi muri CNDD-FDD. Ibintu vyatanguye gukomera muri ano makuru muraza kuvyumva. Dutangurire kuri no nkuru ihejeje kudushikira ku biriko birabera mu bushikiranganji bw'abakozi n'akazi. Tumaze kumenya amakuru ko hari uyundi mutegetsi ahejeje, umukozi wo mu bushikiranganji bw'abakozi n'akazi ahejeje gufatwa n'abakozi b'iperereza. Uwo mukozi ahejeje gufatwa ni umuhinga David Nzeye, yaheruka gutanga imihoho mu gisata ca CTI nk'uko twaheruka kubibashikiriza. Igihe c'isaha 7 niho abakozi b'iperereza bafata uwo muhinga David Nzeye
bamusanze ku kazi bakaba baciye rero bagenda bamutwaye gushika ubu akaba apfungiwe ku cicaro gikuru c'iperereza i Bujumbura aho asanze Bigirimana Jean Claude batazira Stanley azwi cyane ku izina rya Stanley yahoze amurongoye mu gisata ca CTI. Bose rero bakaba bagiye kubazwa ku manyanga canke ubusuma bw'amafaranga menshi yanyurujwe muri ubwo bushikiranganji. Hakaba rero harabayemwo amanyanga atari make. Amakuru twatohoje nuko mu gufatwa David Nzeye yari yasabwe gushika ku kazi kugira atanga umuco ku ikete yaheruka kwandikaho yavuga ko atanze imihoho kubera iterabwoba yaramaze igihe aterwa kugira ace atanga n'ibikoresho vy'akazi. Abamukurira bakaba bari bamubwiye bati urigora ushike ku kazi utubwire ivy'iryo terabwoba kuko igihugu nticoreka kukuba hafi kandi ubangamiwe. Akihashika David nta n'umwanya munini yamaze, abakozi b'iperereza baciye bahashika baramufata baca bagenda bamutwaye. Ino nkuru tuzobandanya kuyibashikiriza mu buryo bw'idonido ndetse n'ibindi byinshi biriko birabera muri ubwo bushikiranganje. Tugaruke kwinyinyurana n'ibiriko birabera mu butegetsi bwa Perezida Ndayishimiye. Perezida Ndayishimiye yamaze kurengerwa ariko nanone we ntahengeshanya kwiremesha avuga ko ivyo yasezeraniye abarundi yabikoze, ahubwo ko abarundi ari intashima. Ati umufuko wose wararonse amafaranga, umunwa wose wararonse ivyo ufungura, none muvuga gute ko nananiwe? Perezida Ndayishimiye hari amajambo yavuze atanogeye canke atashimishije abarundi. Yavuze ati nimba uno munsi uvuga uti igitoro cadukeneye nuko ufise imodoka ugendesha, none utayifise igitoro womenya ko kibaho? Perezida Ndayishimiye yemeza ko ubu yamaze gushitsa rya sezerano ko umunwa wose uzoronka ivyo ufungura, ikimenyamenya ngo nuko atanumwe agwaye kwashi. Na rya sezerano ry'uko ngo umufuko wose uronka amafaranga ngo yararishikanye, ikimenyamenya ngo nuko aho inzoga zabura abantu bari biteguriye kuzigura ku biciro vyose bishoboka. Vyose amaze kuvyihweza, Perezida Ndayishimiye agasanga Burundi ari deni ivugwa muri Bibiliya. Nimba biturimwo ari vyo yari yarasezeraniye abarundi, ndiko ndibaza bwa Burundi bwifashe muri 2040 nabwo ivyari vyo. Aya majambo Perezida Ndayishimiye yavugiye muri komine Buganda mu ntara ya Cibitoke kuwa kw'icenda z'ukwezi kw'indwi umwaka w'2024. Kurikira umukuru w'igihugu Ndayishimiye Abo uriyumvira ko azoba yagutse nkayereka butera. Ni abo no munsi uvuga uti igitoro cadukeye nuko ufise imodoka ugendesha. None utayifise igitoro ngo ndamenya ko kibaho. None iyo modoka mwayirose ku buntu. Niba mushaka kuja gutembera i Bujumbura, soko ufise agafaranga umwaka w'2040 nguri mu gushika ngo uwitegurira uno munsi nyene. Umaze gukora iki? Wewe mu mwaka w'2040 uzobura iki? Waruka ndabaze rero mwebwe mu mwaka w'2040 muzoba muri iki? Aho usanga nta uriyumvira ko azoba yagutse nkayereka butera. Ucuba ko tibishoboka. None abandi baziguze bavutse bafise amahera. Hariho uza mubona kabane ngo kera nkiritera nkarisama, wariteye ryari urisama ryari? Iyo ritera ntituba twakuriye mu gihugu gitunze cyane. Reka rero mwe mwagwaruka twebwe turondera ubusaza bwacu. Ngo inkono zo kwishimikiza ushaje uyica ukibasha. Muri bukacagiye ndiko ndiyamamaza nari navuze guki ngo umunwa wose uronka icyo ufungura, umufuko uronka amahera. Siko navuze ubu umunwa ntufungura. Ndabugwaye nta muntu agwaye kwashi mbaze ngaha gahembe muri mwese, nta muntu agwaye kwashi ngaha mbaze hano ngo twirabi. Umufuko ndazi ko munyegeza aha nimuvuga mugabo cagiye akayeri kake na mwavuga ngo iki duha akayeri twinywere. Nudugije ibeyi mwavuga ngo ntumbwire ibeyi ngo mbwire ikiyeri gusa ko wakibonye. Abantu batwigishije nabi, batwigishije amahera, batigishije iyo tuyakura. Niyo ngorane yanyu mwe mufise. Batwigishije amahera yamanika hajya nayo gasha amahera aranka abantu. Mwari mubizi
umwasi wa mbere amahera afise n'umuntu kugira uyafate uraruha sivyo ariruka akaguhunga ukiruka uyafashe urayabika nabi turabe shayo uko ataca yigiye aguma arondera gutoroka. Uburundi ni igihugu cahezagiwe n'Imana, ni wa murima wa Edeni. Mugende musome muri Bibiliya igihugu c'isezerano Imana yari yasezeraniye bene Burahimu gisa n'Uburundi. Ni haba twaragize ibibazo muri kahise, hari n'ahari abashaka kutugunda kuri ritunga dufise ngaha. Ni haba no musi uvuga uti igitoro cadukeye nuko ufise imodoka ugendesha. None utayifise igitoro ngo ndamenya aho kiba. None iyo modoka mwayirose ku buntu. Niba ushaka kuja gutembera i Bujumbura soko ufise agafaranga. Mukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito ano majambo abayakurikiye bavuze ko umukuru w'igihugu bafise ari Rubura Kigongwe kubera ko kuza kubakina ku mivyimba abashinyaguriza avuga ko ngo abariko barabaza ivyitoro aruko bafise amamodoka. Abantu baca bibaza none umukuru w'igihugu arazi neza ko n'ivyo byo gupfungura avuga bishobora gushikira abanyagisagara canke izindi ntara zitandukanye kubera ko vyashoboye kunguruzwa mu hakoreshejwe igitoro. Uyo mukuru w'igihugu arazi ko ivyankenerwa nka byose matière premier izo zose kugira zishike ku mahinguriro haba hakoreshejwe igitoro. Umukuru w'igihugu aribuka ko igitoro kidakora kubiyunguruza gusa. Umukuru w'igihugu ariyobagiza gose ko igitoro ari ikintu gikomeye cyane kandi ko aho igihugu ciwe kigeze mu bukene ndetse n'ibibazo bidasanzwe kirimwo ari ukubera Perezida Ndayishimiye atabona agaciro k'ibiriko biraba. Hari benshi bagiye bagira ico bavuga ati njewe ntabwo nshavurira Perezida Neva ahubwo nshavurira abigisha bamwigishije kuva première année gushika muri kaminuza. Ntabwo bamwigishije ico bita la comédie et le discours devant la nation. Icitondegwa Perezida Neva mu mashure yize biragaragara ko abarimu bamwigishije nawe ubwenge bwiwe bwose buri kuja mw'ishamba gufata imbunda ngo niyo mpamvu bimugora gutandukanya komedi na diskuru. Ati ndababazwa n'abarundi turashima hamwe nk'abanyakenya kugira twibohere ati twibohore ivy'intwaro y'igikenye. Ati uyu wewe araje aragahebuza ati ibi bintu biriko birabera mu gihugu c'u Burundi nakamaramaza nibara ku mutemere. Abandi bati mbega mana ntiwodukorera igitangaza ukatuzurira Petero Nkurunziza akibonera Samurarwa yadusigiye ivyarimwo. Ati maze akamwigisha uko bashikiriza ijambo wadusigiye igihugu gifise Brarudi, Sosomo, amata, amazi, igitoro, amakara, amadovize. Wapfuye kugenda vyose bica biragukurikira. Nkurunziza muradusabira kumbure bisubire kuboneka muzoba mukoze. Ati nka General Silas ntigurirwa nta soni agira ari inyuma ari inyuma y'iyo muntu ariko aravuga ibintu nk'ivyo. Uburundi nimba buzokira ico buzoba bwararwaye. Uburundi dutwagwa na tete vide. Ati hari icaha abarundi bakoze gituma ibahanisha kubaha Ndayishimiye ngo abo umukuru w'igihugu. Ati n'utayifise arakenera kwiyunguruza cane ko ibitandazwa vyunguruzwa maze igitoro kikagenda neza. Ati abagabo rero iyo bahaze amakori y'ivyo batudugirije ko bibaza ko ariko bizohora. Ati nta vyama bigeze kandi Imana ihindura ibidahinduka kuko no hanyuma ya zero irakora. Ati nimwidibamire. Ati kazoza karatubikiye vyinshi. Batuyu ni yarakwiye kuba umukuru w'igihugu. Ati Perezida Ndayishimiye azodukwegera. Hariho uwanyandikiye ngo umunsi bamfashe ngo nzokubitwa inkoni zingana na komanteri maze kwandika. Ati mutagiye muragabanya komanteri. Ati ntimuzombaze. Ati njewe nta nguvu mfise zo kumviriza ivyo avuga kugira umutima wanje uruhuke ntavyo numviriza. Ati Kigingi na Mutima Rekomediye baragowe kabisa. Ati barabatwaye umwuga. Uyu ni umukomediye ariko aratwenza
ariko ikibabaje gusumbya nuko atwenza mu bibazo bikomeye cane biri mu gihugu. Abantu bose bafata imirongo bagenda n'amaguru bakuzura amabarabara kuva muri ville gushika mu makaritsiye yose, abatonda imirongo kuva ku maparikingi bakabura bisi, abazimbwa ku matagisi bafatira hamwe bagatanga bitanu aho kera batanga bibiri. Abo bose barazi ko hari ubukene bw'igitoro, barazi ko ivyo vyose vyahindutse kubera ubukene bw'igitoro. Ntibikenewe na gato ko uba ufise imodoka kugira ngo amaso yawe n'ubwenge bwawe butahure ko hari ubukene bw'igitoro. Ico akoze nta perezida tugira. None uyu mukuru w'igihugu arazi neza ko ariko arafyina ku buzima bw'abanyagihugu. Uyo nguyo ntiyarakwiye kuba umukuru w'igihugu. Hakwemanga ko ibibazo biri mu gihugu ariko ararondera umuti wavyo, ariko araja ngaho akikinira amakomedi. Twe biradushavuza cane nk'abarundi. Ati nje nibaza kw'isi nzima ko Uburundi aribwo bwa mbere dufise umuperezida nk'uyo adashoboye. Ati none vy'ukuri ntimubona ko Uburundi bwaguye mu manga ngo bufise abategetsi? Nimwibaze nk'umuntu nk'uwo yitwa ko arongoye igihugu agashikiriza ijambo nk'iryo. Muzi uko abarundi barushe, uwo ntiyarakwiye gutanga imihoho. Ati Cibitoke ndibuka yiyamamaza avuga ko azoca yubaka ikiraro kiduhuza na Kongo kugira uruja n'uruza rugende neza, none ngira baracari mu vyigwa. Uravye imyaka isigaye abanyabuganda barandabira. Ati ico noshinga intahe nuko ubiravye neza umufuko wose ubika amafaranga, ariko ivy'agaciro ntavyo nzi, kuko n'umwana w'ubu agusavye ukamuha 100 rya Rwagasore ntiyemera, mpaka umuhe Emile na vya bindi. Ngira biracari mu mbona kazoza, mana yanje Uburundi buragowe. Ikibabaje nuko adatekana ngo yihorere basi, aguma acumita agati mu kiguma. Ati Abarundi twararushe bikomeye, nagarukirize ngaho areka Abarundi turibabariye cane. Ati Papa Kigorogoro Nsamirizi, ati Muswaganyi komedie legend Neva nyenicubahiro umukuru w'igihugu wa hehe? Mon General Silas Ntigurirwa ariko aragitwenga. Ati birababaje cane, mbega basha na Silas inyuma yiwe ntiyonomukebura. Ati umukuru w'igihugu yaduhemukiye cane. Ati nahenda abo bene gihugu batize, nayo ubundi twebwe twaciye ku ntebe y'ishure tukanagirirwa amahigwe yo kuronka impamya bushobozi duciye akenge. Ati reka Abarundi tubatumirire muri konseri. Ati niwe wenyene usigaye utarabatumira. Ati harya kuri Jardin Publique. Ati mbona jewe impanuro nshaka gutanga kwa nyakubahwa umukuru w'igihugu nuko yokwiyegereza abahanuzi beza, kwemera ibituriko turaba uno munsi ko tugeze ahantu habi. Arashobora kuba ahura n'abantu bari mu mirwi ibiri, abamubwira vyose ni sawa kubera yuko bamutinya, n'abamubwira ko vyose ari sawa kubera kugira bacafuze leta yiwe, hama umunsi uruhigi rwahindukiye bakamuta wenyene. Ati abo bariko baramuhenda gose bagira bamusamburire ko, kandi baramwereka ko ivyo ariko arakora ari mu ntumbero nziza. Ati ngire ko ntanga uturero nka tubiri, ndamwereke ko ibintu bimeze nabi. Irya mirongo twabonye ku bituro vy'amabisi ni kubera ko bisi zihari canke ni kubera yuko zabuze? Nimba zabuze ati sizangorane z'igitoro nyakubahwa. Uno munsi undorere. Ati idolari rimwe rivunjwa angahe ugereranyije niyo mu mwaka uheze? Ati none uriko uraja ngaho ukadutamba ku mivyimba? Ati mbega uyo mugabo vyagenze gute kugira abe perezida? Munyibutse basha. Ati njewe nari nkiri gatoya. Ati none iyo yavuze ngo umunwa uronke ivyo upfungura, kare atarabivuga iminwa ya bene Burundi ntiyapfungura? Ati rangaje politike. Ati ntaduhende. Mbe basha Silas inyuma yiwe ati ntiyomukebura? Ati ivyo yihereza burya bizotinda bije ahabona si kera. Ati mwe muzobona umuntu apayuka mukibaza ngo aba ari riside. Aterega gutwara Uburundi bigusaba kurinda
ariko bigusaba kurinda ariko kuvuye mu zindi nguvu zikuremesha zikakwereka ko ibintu byera kandi byirabura. Ariko uwo mugabo iyo ataba atwara impumyi ntabwo aba akiza kwangatwa imbere y'abantu ngo ashaka kurwaruka rugura helikopteri, ati yarabagize abatindi ubwiwe aracagenda muri Airbus. Ati ibi bintu birababaje cyane, Mana tabara Burundi turarushe. Kubera amakuru menshi tubafitiye ka tube dusoreje kino gice c'amakuru ngaha. Mu kanya gato cyane turaza kugaruka ku zindi nkuru natanguriyeho ndakubwira. Umwanya ntudukundiye, mu gice kigira kabiri turaza kugaruka ku nkuru nababwiye y'umuriro uri kuraka hagati ya Perezida Ndayishimiye ndetse n'umushikiranganje we wa mbere Gervais Ndirakobuca n'abategetsi bamaze kugira urunani rwo kwikura ko Perezida Ndayishimiye. Ibi byose kandi bikaba biza byiyongera ku bibazo biri mu Burundi, abarundi batabona uza gutorera inyishu ibibazo bibahanze. Ico bikoze abarundi nka bose barihebuye, abazi gusenga bariko barasenga kuko babona ko atakindi na kimwe gishobora kuzobakora ko ino ntwaro canke Perezida Ndayishimiye, ko n'abari kubikora ngo bariko baramufasha gusambura igihugu. Ati bariko barasenga ariko nanone ngo ntaco biriko birafasha. Batanguye bamwe gutabaza amakungu cane cane ngo nka Afrika yunze ubumwe niyo africaine ngo yategerezwa kuza gufasha Burundi kuko indongozi zihari mwa kino gihe ataco ziriko zirafasha kandi ko zamaze kunanirwa. Ariko ikibabaje gusumvya nuko abanyagihugu bariko barabigwamwo. Gutyo rero ngo hategerezwa kuba abantu bahaguruka cane cane nk'ubumwe bwa Afrika bukaza gutabara abarundi kuko muri kino gihe ngo atabutegetsi ubuhari bwamaze kunanirwa. Mu kanya turaza tubaha izindi nkuru zidasanzwe ndetse na bimwe nababwiye mu gutangura n'amakuru ukunyinyurana kuri mu mategeko ndetse n'inzira ikirasha muri Ntare House. Mu mwaka wa 2040 nguri mu gushika ngo Dawidi